mu izina rya Yesu Kristo birenze uko nabonye Imana mu muhamagaro wanje igushigikire birushirije igutera iteka ikwambike umutamana ikugwanire impande zose uri igiciro cyinshi izina ni rimwe gusa uri gitangaza kuko uri umwana w'Imana ibiri hakurya y'ibyo ntibikwerekeye uri umugisha ku Burundi n'abarundi uri umugisha ku miryango yacu kandi ujya kure cyane mu bakobwa bose bari ngaha ndabafinze umukobwa wa mbere aberewe mu bakobwa bose bari ngaha. Okay. Mama na mara present mushe. Mimi mire azenga imbere. Mandu zenga imbere mimi kato. Fiko. Kandi dukeza na Truafa, mukomera amashi Truafa. Mukomera amashi Truafa. Jende mufana wa Truafa barabizi. Eka bariko barashika hano by the way nenda bakumbuye nje kubaramutsa nitwa Niyonkuru Vincent nkaba ndumuyobozi wa agence de voyage yitwa Picture and Travel dusanzwe dukora ama service menshi ariko amwe muri ayo ni ivyo kureserva no gukora amatike y'indege tukongera tugafasha umuntu yifuza visa iyo ari yo yose yo kuja ahariho hose ngaha ku isi zatunaniye nizo kuzoja mu ijuru. Itse abaraha abantu bahariya anye miri nawe aduhesho ariko imbere yavyo turabashimiye cyane icyatumye dukorana no munsi naho mubona tugo turatamba twaje gutamba gusa ariko navyo ni byari birimo twaje muri kwerekana ku mugaragaro igikorwa cha film cha Ndekeza Pacific Fiko igitangaza King and Meshi bamwita ariko imbere yuko tuza kubidugako reka mbanze shimire abadufashe mu mugongo murabona yuko bino bikari byiza sivyo no bino bintu ni byiza rero turashimiye igisagara ca Bujumbura cadushigikiye cyane mu kutwemerera ko dushoboye gukorera muri no micungararo atacu bitwaye ariko kandi turashimiye Solution Corner badufashije mu byerekeye mu video n'ibindi ariko turashimiye cyane Castel sinzi yuko hari waserukiye Castel ari nga ariho baserukiye Castel ataho hari ntaco ariko Castel basanze bakora ibintu byo kurunguka amafaranga byoroshe bagatwara make nabone barakoze kudushigikira nimwe abandanya mushigikira abanyempano cyane cyane mu gisata ca filme muzokigera mwicuza ariko cyane hariho PIC agence y'indege ni agence ugiye ibintu byose bakwereka itinerary imeze neza ku kabeka kameze neza kandi nabone batuye kumwe ngaha noce ndabasaba yuko begera ngaha imbere bakavuga akajambo kamwe ndabazi yuko bagendera mu ndege ibintu byo kuvuga abanyarutsa barabishoboye ariko kandi hariho DH Telecom abadukuranye igihe kirekire nibo badukorera ama impression imipira n'amabash atandukanye ushaka ko imprime ibintu byoroshe kandi bizimbutse wobegeye ariko kandi hariho RPS nibo baduhaye no bino bintu harimo sound harimo micro n'abatikinise dusanzwe dukorana nabo dukoranye igihe kirekire batubwiye ko igihe tuzokora indi lancement ngo tuzokorere ku Musenyi ntacu tuzokorere ku Musenyi sa dukora ku Musenyi ariko nakakagamenga nako ku Musenyi ariko kandi hariho Sovereign Vibe iserukiwe na Madame Ozi asanzwe afite anniversaire uyu munsi nabone tukoranye igihe kitari gito kandi amadushigikira sinzi ko abahungu biwe bari nga yes okay nababonye ariko kandi hariho African TV ni wa Truafa nayo turayikonda ariko kandi hariho live isanzwe ikora amaji n'ibindi bitandukanye amazi n'ibindi byinshi
nimba hari uwayiserukiye hamwe no wa peak nari nababonye sinzi ko baza ngaho imbere dukubita tunyarutsa abo muri live iriko irakora ibintu by'igitangaza murashoboye nawe ni kuyashore ariko kandi hariho Stone iyi ni alimentation nyine gisagara ca Bujumbura uyigendeye mutoshobora kwicutsa ariko kandi hariho na wewe waje kudushigikira nawe uri umuntu w'igitangaza cyane ariko kandi hariho na ji igezweho yitwa Biguvu irya ji rero ku bantu bubatse abana babanze basohoke irya ji ni igitangaza iriko irakora amateka mu rugo mu ngo zitandukanye so isegonde mbanje kubaramutsa nitwa Niyonkuru Vincent nkaba ndi umuyobozi wa agence de voyage yitwa Pick Tour and Travel dusanzwe dukora amaserivisi menshi ariko amwe muri ayo ni ibyo kureserva no gukora amatike y'indege tukongera tugafasha umuntu yifuza visa iyo ari yo yose yo kuja ahariho hose ngaha ku isi zatunaniye n'izo kuzoja mu ijuru murakoze cyane nagamba zina baramutse na Circle Life Company ni company isanzwe ikora ibintu byiza cyane turakora ubwoko butanu bw'ibintu bigenda bitandukanye aho dukora amazi ariyo yaya turakora 1.5 litiro n'inusu turakora 600 ml turakora 20 litre turakora na 5 litre ni amazi meza cyane aryoshe usumba yandi turakora ubwoko bw'amaji dukora ji zitwa amadrip ariyo turafise drip orange turafise drip cola turafise iyo bitwa drip lemon tukaca tugira na fizz market pineapple turakora ubwoko bw'isabuni aho dukora isabuni ubwoko bubiri turakora savo metizaje bitwa gira amagara turakora savo irya tumenyereye nka gifurangubo yitwa safi irimo 24 pièces turakora amakoto yitwa ham turakora ubwoko bw'amarikel vodas na whisky hakiri izo jinda babwira nizo zizi nanje ndiko ndanywa murabona ko ari ji iryoshe neza cyane muranabyumva reka ndabahe mwumve ego hama nivyo nari nje kubabwira dushikikirane dusangire ibyacu bikorerwa ku Burundi aya niyo mazi muvuga mu Burundi twokwizera kuko niyo mazi ava mu isoko yayo Tanganyika n'amazi ava mu musozi y'amazi y'umwimerere amazi y'umusarara aryoshe kandi cyane muheza gigwe nagoma mumfashe twakira umuvyeyi yamvyaye muri no industry ya film ya ndetse ya nkujije icyamamare Fanny Lavin mamlao yeah birasaba kuza hano ingo nyaruka wihuse ariko kandi ndashaka mpagurutse uwundi yabonetse muri no film sinzi ko yaje mbwari yambwiye yuko aza kuhaca sinzi ko yahaciye umutama yabunyoye yakoze amateka menshi muri no industry ya film Kaposho Ismail nihari ntacyo amashi menshi kuri we nubwo ataje ya ariko kandi nagomba mpagurutse umuntu bazi neza yuko je nawe tutumvikana ariko dukundanye cyane mu buzima busanzwe turumvikana rwose ariko mu buzima bwa filime nta rimwe turigira duhora twumvikana mwibaza ko ari inde mu majwi menshi twakire Constance niyo ingo Constance ndakunda cyane urabizi hama nyarukije twakire umukobwa abikora neza muri ino industry ya filime uwo mukobwa mvuge imwe nkunda kukubwira
mvuge mwe ndavuga inbox. Okay, ni cadeau Ravel Arnicia Kagissier. Yeah. No muri BMT. Entre ta BMT, thank you so much. Kuduhezagiza no mwige acari inkumi. Ako mukumve. Misore turi hano. Turakubona. Ariko kandi mpagurutse undi mukobwa amaze imisari karabikora neza muri industry ya film. Unawe sundi ariko aboneka mu mafilm agiye atandukanye menshi. Ava hariya kwa Mr. Sammy Official onazo ni JJ Anita. You're welcome. Ariko kandi hari umuvyeyi adasanzwe, ni umuvyeyi, oh my god. Namonyemo talent idasanzwe. Ndashimye cyane umugabo wiwe pe. Umugabo wiwe ebana yaramuduha yaravuga ati genda mukore. Haragera 8 z'ijoro tutaraheza aratubwira ati please ntimumuzane mudahejeje manzi muheze hama muramuzana turashika turamudodorera ko umugabo muzima araza aratwugururira atubwira ati byagenze neza nukuri. Abel, merci beaucoup. Ubona sundi ni nyina w'umuntu Ivete muka Abel Nduwayo. Karibu cyane mama. Ariko kandi nagomba mpagurutse umusore. Uwo musore afise physique kaze cyane. Uwo musore ni boga. Uwo musore azi gukina. Uwo musore afise ijwi riryoshe kumva. Uwo nasondi ni Smash Finnegan. Nagomba kandi mpagurutse lazima tisha. Nagomba mpagurutse umusore sinzitwara umugabo simumve nibeshe ariko yarakinye neza cyane. Yarakinye neza cyane muri no film. Antwe tukazina kiwe ndiko ndakibagira cyane mugabo icyo nzi cyo wamuduhaye ni yavuye muri Tamboy the Great. Nivyo? Yego, Tamboy the Great. Ndabona musana wahaguruke mumashi menshi. Mwankuraje. Yeah. Umetisha bro. Umependeza sana. Shughuli umeivalia kweli kweli. Na bintu byo kuneglisha. Ni nko muri Trofa rero. Cyo kimwe n'umwana wa Trofa nka The Great Nation Company. Nta bintu byo kuneglisha, ibintu byose tubishira kuri high level. So ubundi muragomba guhagurutsa no witwa ni mwene wacu nawe yayibonetsemo arakaze cyane kuri design zose mubona muri Trofa ni wazikora guys. Ama cover yose ubona sundi ni Fabi 100 amashimenshi mwakoresha n'amashi. Ariko kandi nagomba guhamagara ngaha umutipe amazimisi ariko bikora neza ni umukameraman ariko twambwiye ati allo changa akira kano gasene naone yayibonetsemo sundi ni Benjos. Umabonye kuri kamera ni umutipe ngahanye naone yayibonetsemo amashimeshi kuri yo afata amasho meza cyane. Ariko kandi uwundi yayibonetsemo ni numwibye madasanzwe na Jessica ndamwita la princesse. Ni princesse wa social media. Arashobora gufata Facebook yose akayigarurira nk'indwi yose cyangwa zitatu. Unawe sundi afise amavuta adasanzwe kuri social media twese turaburiye yaci. Una sundi ni Ina Alasia. You're welcome, my sister, my daughter. Yeah. Nibaza yuko hari n'undi
nawe ni n'umuntu wafa n'uwitwa Ali uri he? Akazi kaheze ko hiyo, akazi kaheze hiyo, sure eko bakubone ndabona karibu cyane. Amashimeshi aba rero nibo bantu bashoboye kugira icyo baterereye muri no film. Nokuri ntibyari byoroshe, ariko Imana yaradushoboje. Nkuko nabivuze muri kajya ka video, ubuzima butari muri Yesu buragoye, ariko burimo Yesu hari umwe agenda yorosha ibintu bikagenda byoroha bigenda neza. So nukuri ngaba ndabashimiye cyane ubwitange bwanyu, ariko kandi nagomba kwamenyesha ko ino filme jewe nazanye story, ariko yenda yishiramo n'amafaranga, ariko uwayanditse n'umwanditsi adasanzwe amaze iminsi ko yandika nyinshi zigiye zitandukanye. Ubona sundi, he is my brother, niwe akora filime zose muri twafa, arakaze gose, arampenzagira cyane. Iyo numvije soundtrack ziwe kumwe na zimanaginga muri movie ararenze. Ubona sundi ni Nohask Ntare wa gatandatu, amashimeshi kuri we. Ariko kandi uwashoboye kuidirectinga sundi mama yangu hapa, Fanny Lavin niwe director wayo. Guys, muri The Great Nation Company twarakoze ibishoboka, ariko nabo barakoze ibishoboka. So Imana bahezagire, kandi nkuko nanje nkuko mwansapotinze mukamfasha, muzomfashe n'abandi, sibyo none? Jenda byitwa gufasha, kubera urazi ubwitanga umuntu atanga nta kintu woronka wo muhemba gikwiranye n'umwanya wiwe. Yenda byitwa gufashanya. So merci beaucoup. Nibaza yuko emsari MC. Okay, nibaza yuko mwabonye nukuri, naguma mumfashe mwongere mwankomera amashi bose cyarimwe, hama bagenda kwicara. Reka rero hanze batandika ndabona abantu ntacyo ndabigaruka, muraberewe. Reka rero tukora ibyatuzanye, sibyo none? Imbere yanyu numvise n'abashimira kuko twabanye mu bihe bitandukanye. Mwakoze gose, kandi mwarakoze kubana nacu. Ego baze ndibaza murabazi muri filime Urugendo, n'ubu filime Urugendo, filime Umupfakazi mwakoze cyane, na Muco filime Umupfakazi, na Babla filime Mwamikazi. Ndabashimiye cyane rero imbere y'abantu bantu. Niko ndumva misida ikintu nobaha nka gift yo kubashimira kubwita Film West kuri twafa, kandi abasabye umutima mwitabe mukora iyo gift, bane baho umugisha. Ego ashaka gufata ibyicaro. Hanyuma inyuma yaho mwabonye filime yitwa Urukundo Niki ya Fiko Karibu. Fiko twamenyanye muri 2010 mu izina rya Yesu Kristo. Birenze uko nabonye Imana mu muhamagaro wanje, igushigikire birushirije, igutera iteka, ikwambike umutamana, ikugwanire impande zose. Uri igiciro cyinshi, izina ni rimwe gusa, uri gitangaza kuko uri umwana w'Imana. Ibiri hakurya y'ibyo ntibikwerekeye. Uri umugisha ku Burundi n'Abarundi, uri umugisha ku miryango yacu, kandi ujya kure cyane. I bless you.
rero nka twafa cyangwa solution family yifuje kuguha impano iyo abatwaye dufite ibifaranga byinshi twari kuguha ikindi kintu kinini ariko n'ibi bivuye ku mutima yakire maua yako na mashukwe yawe ni gifti hapana asifungue hapana ikontake aka eko rero sinzi ko hari abandi baba bifuza kumublessinga fiko imbere yuko tuza kumuha icyanditse kimeze yuko twafata umunsi w'umwana wacu kandi ko turi kumwe nawe gushika ibihe byose abifuza kumuhezagira twabaha iminota ingahe sinzi ko harimo abazanye amagifuti bashaka kumuha Sara babamizisi bagiye muze kubera tugomba duheze dusa n'abahejeje abagomba kumuhezagira baze imbere yuko tumuha ijambo avuga Sara ariko araza n'abamizisi biwe ntabahari ntabafise amamvelope bashaka kumuha n'ibiki sinzi okay baraza kubiguherangira muhira arasa gutwatsi aguhe ijambo koresha ijambo rito ndabizi ko ufise ama emotion nta mugabo arira mugabo thank you kamera na mbere ndashima Imana ko nikora byose nigishoboza byose bwa kabiri ariko kandi ndashima Imana ko yarampuje n'uno muryango wa twafa nukuri bambereye shusho wanje thank you so much urakoze sije no thank you Yesu ashimwe cyane jewe numva nezerewe kuko benshi nababona kumukanya bumenyi sinari ndabaza amaso mu yandi nababona kenshi ndakurikirana sinema z'Uburundi cyane baberi basoro abo bose ndanezerewe kuba nababonye amaso mu yandi jewe rero ku mazina banze ku izina rya Hakizimana Aline abandi banyita Mama FTV rero sinumva ukuntu mwobivuga umunezero ufise no munsi ariko nshimira Fanny Lavine n'umugabo wiwe Imana ibahezagire kandi bahumugishe je namanda basaba Imana izeo bagurire imbibe nka kumuyagurira abese rero sinarinzi ko ari fiko baje gusohora bantumye nka tuwafu urumva rero umuhungu wa tuwafu rero akabasha kanje narinzi ko nje gushigikira tuwafu urumva n'umwana wa tuwafu rero akabasha kanje nagenda akagushikiriza hanyuma hariho uwundi mwana nabonye ngaha yakubera Vine n'umugabo wiwe ujya mwana mutoya muhira murahazi uzomunzanire muhira ibisigaye ujya mwana tuzobivuganira muhira hama bakina sinema mwese ndabakunda muri rusange muri Amerika ndabakurikirana cyane uko muranduhura mu mutwe hanyuma imbere yo kuva ngaha ndibaza ko nzotegura umwanya uhagije ko n'ibintu naje nteguye wo kuzotumira abantu bose bakina sinema ndundi kugira ngo tuze tuganire hanyuma tunasangire mbere hanyuma kumbure hari ibyo dushobora kungurana kuko igihe urakibabaza muri sinema ndundi harapfa kuba mutuntu tudutrave tuntu tw'urwango tuntu tutagira ifatiro ndagomba ko tuzotuganirako hanyuma kugira ngo natwe tugire ingufu zo kubashigikira sivyo none kuba gushigikira umwe ntituzobishobora mugabo nimwadushiraho ikigega nk'abakinnyi ba filime murakamenya tudatanze miliyoni 2 ziza gushigikira filime ndundi mumenye yuko umwe wese azoshikirwa sivyo none kiretse kuvuga ngo shigikire Ravine shigikire na mugabo mufise ahantu dushobora tukigisha n'abarundi turi kumwe hariya twabwa ati ukuri dushigikira abarundi bacu
tubashigikire kuko murabona mu Rwanda ko biriko bigera kure. Cyangwa murambabara iyo mbonye hasigaye abakina sinema bacu basigaye baza guca ikiraka mu Rwanda vrema. Mugihe ngo aho iwacu natwe twari dukwiye gukomeza iby'iwacu tugakunda iby'iwacu natwe tukabaha akazi sibyo none mugize urukundo mugashira ingufu hamwe ko n'umukuru w'igihugu yarabivuze ngo twese turi hamwe birashoboka. Rero mushize umutima hamwe tugashira ingufu hamwe natwe twubaha akazi n'Abanigeria tukabaha akazi sibyo none nabitwara nk'abarundi 10 cyangwa 15 bavuga ati mu mezi 3 je nzotanga 2 million cyangwa mu mezi ane nzotanga 4 million Laki izotuma tudahamagara mu Nigeria agakina mu Barundi n'ibindi. Rero ndaryohewe kubabona amaso mu yandi nababwiye aba barazi muhira n'undi azifuza kungendera karibu. Ndakunda abantu ndakunda abo tuvugana hama ibisigaye ngira programa tuzoyivugana n'abazoba bari hafi yanje murakoze. Okay, reka fuko tubisubize ijambo nyirutse. Ariko ndashimira Imana ariko nshimira Imana ku bantu yagira muza nabo muri rugendo maze nk'iminsi itari myinshi cyane ariko sinamiki. Rero kambe na mbere nagomba gushima kandi Imana kubona mama wanje ari hano. Mama ingo mvuge uri ngaha kandi nza guheza uri ngaha wihangane. Yitwa The Great Nation Company. Ni imwe mu company igiye kuza nayo irashira kwitafari kuri industry. Sinje gukora ivyananiye abandi ariko nje guterera ukuri mwebwe mwanyitangiye mwakoze ibikomeye burya niyo mpamvu sometimes turoroherwa kubera inzira mwabanje guca mwebwe irimo amahoro. Rero thank you so much kandi mukomereza aho nyine. Ikindi nacyo ndashaka gushimira abantu dusanzwe dukora no mwuga baje kunshigikira guys. Bariko baravuga uko tumvikana hagati muri industry ariko nibaza yuko ino lancement yerekanye la différence kuko nukuri nashigikiye impande zose abakinyi bose baje amatimu yose ari ngaha nukuri ndabashimiye cyane. Rero na bamwe nagenda gutumira nkibaza yuko batari bunyemerere ariko wasanga ari bo vyoroshe kwemera ugasanga no kuri turanaburanye mugabo ugasanga arashizemo na effort kugira ngo aze gutora invitation. Can you imagine? Baranyeretse urukundo. Thank you so much. Ikindi naco ndashaka gushimira abanyamakuru sana abantu b'abagabo muradushigikira impande zose kandi mu bandana ubuhoho jewe mushigikire cyane gose cyo kimwe n'abandi bakinyi bose turushirizeho ingufu kugira ngo turabe ko twoshika kuri ivyo mu mama ikaravuga. Ariko kandi nshimire n'abantu baduteye badusapotinze muri no lancement. Ndavuga leta y'u Burundi, Meri iki, ndavuga Biguvu Solution Corner, ndavuga PIC baranyemereye agati kumengo ariko ntacyo ndoza kwishyuza agati k'indege. Ariko kandi shimire life yaradushikiye bihagije ariko kandi shimire Biguvu na Biguvu yaradushikiye. Shimire Castel nayo merci beaucoup mwade mushikira n'abandi bantu bose bafise impano bakwiye gushigikirwa. Ariko kandi shimire African TV, shimire Silent Vibes, bashabone bagiye shimire ryo umviriza shimire na RPS Sound
niyo kampani ya mbere ukeneye sound nziza, ukeneye lighting nziza, ukeneye screen, ibikora neza cyane. Bantu b'Imana murabona bino bintu byose twabitanguye mu gatondo nka saa 3 saa 4, ibi byose ibi kuva saa 4 niho twatangiye kubyubaka. Naje niho narindi kubera naje nsanzwe ndi umwe mu bayikoramo ujya hamande yo kino umwuga wa film, ariko ndubaka n'ama podium. Ubwo rero muri mwebwe uzo office urubanza rukeneye podium, karibu cyane. Ndabashimiye RBS, ndayishimiye cyane gose. Boss ahari yumve ko ndamushimiye cyane gose. Aranteye iteka, arateye iteka sinema ndundi, arateye iteka igihugu. Mukurangiza nagomba ndabapresente umuntu, ariko imbere yuko ariko nagomba mbanze nsabe, mbega mwari muzi yuko mu bakobwa bose bari ngaha ndabafinze umukobwa wa mbere aberewe mu bose bari ngaha. Okay. Mama nagomba ndagupresente umusheri. Muri tayari? Ariko imbere ya byose nagomba nsabe umwigeme asanzwe akina film, asanzwe anaduserukira mu mahanga mu kibanza cy'u Rwanda, Mimire aze ngaho imbere. Manduze ngaho imbere Mimire gato. Araberewe cyane gusa. Bagura inzira igirwayo. Yeah. Nagomba Mimi nagomba kuguhoza kandi byabushikiye byadukoze ku mutima twese, ariko kandi turanagusengera kandi turazi kuri umudamu ari forte, ariko kandi hari abantu benshi bavuze ngo ntibari bazi yuko General Network Games genda byumva mu makuru agiye atandukanye, ariko mu bintu mujama ariko kandi nagomba ntiyarazi umuvyeyi wanje, nagomba ndagupresente Mimi, uyu ni umuvyeyi wanje kandi nk'umugenzi wanje ntiwogenda utazi umushere wanje. Mimi, uyu ni umushere wanje. Yego nabonye umuryango wiwe twaramukanyije, ariko nanjye nanipfuje yuko umugenzi mwumva ibindi, mwumva ibindi n'umugenzi nari ngomba nanjye andazi mwese mwiteze hagomba habiki ndakoma. So Mimi uhaje kandi mani kumwe nawe mama we n'umugenzi hari ibindi byumviye ibisigaye bayifuye. So rero ndabashimiye mwese muri rusangi, ariko kandi ndabateye intege ukuri abantu mwaje kunshigikira bose mwakoze, kandi muze mwadaye munshigikira muntera intege, ariko kandi Mimi ngo afisa akagomba kuvuga. Karibu cyane. Yesu ashimwe. Haleluya. Ko mwashijwe
twaje mu kirori kuko mwashije. Yesu ashimwe. Haleluya. Munyitabire. Haleluya. Haleluya. Mwitabire cyane. Mwarusha. Haleluya. Ndahagaze kuri podium. Imana yari yarabimbwiye. Haleluya. Ijambo ofise ni ryo kukeza fiko. Nukuri turagukeje. Siserukiye abandi umwe wese araza kwivugira. Ariko ku bwanje ndagukeje kandi courage iyi nzira iragendwa kandi uzoshika. Irindi jambo nashaka kuvuga, ndashaka gusaba abajene bari hano bashike hano. Turafise kandi kajambo dushaka kuvuga ku bwa fiko fiko kandi dukeza na Truafa. Mukomera amashi Truafa, mukomera amashi Truafa. Jende mufana wa Truafa barabizi. Eka bariko barashika hano by the way nenda bakumbuye. Ikindi naco reka mbonera no gushima Imana no kubashimira mwebwe abakinyi ba filime cyane cyane kubona mwaraje kunshigikira guhamba papa. Nukuri mwanyeretse umutima udasanzwe. Abantu benshi kandi barabashimiye baravati bwa bundi muri filime murashigikirana. Nukuri mwarakoze, mwanyeretse urukundo rutangaje. Mwaturiye amatike yanyu, mwarambaye hafi gusa ntiburaza kundaba muhira. Ariko ndabashimiye. Imana mu ijuru bamugisha. Iri jambo bashaka kurivuga mwikomera amashi menshi. Kubwanje ndashaka kugurira amazi fiko. Ndabizi ko ibintu ntibiba byoroshe nubwo mvuye mu bintu bibi cyane, ariko sinobura n'amazi ngurira umukozi w'Imana. Mani guhumugisha ni gato ariko kavuye ku mutima. Urabizi ibihe mvuyemo na GN Films barafise ijambo. Sinzi ko twohera muri Amerika cyangwa tukazi Burundi kuko GN twaragutse. Amen. Duhere muri Amerika cyangwa duhere mu Burundi. Okay. Kaduheri iwacu. Amajambo ni make cyane. Imana ihimbazwe. Yego twebwe duhagaze nk'abajene ari hano mu gihugu cy'u Burundi nk'uko bavuze ngo twaragutse ari muri Amerika. Tugenzwa n'urukundo nibwo ruduhagaritse ngaha gutera intege fiko fiko kumwibutsa ko iyo yavuye ari kure ariko cyane kumwibutsa ko niyo ari karaja ari hafi. Yego hama ijambo mfise nubwira abaseneyaste ngaha nico kintu kigomba kuduhuza. Buriya urukundo ni ikintu gikomeye, kwicamwe imice ntaco bishobora kudushikanako. Uyu munsi fiko fiko arasohotse, baramusohoye. Devoir ufise siyo gutera umugongo abagusohoye canke ngo mutangure kuguhanira amasoko mu nzira ziri negative. Ni ukuvuga ngo nitwagira ryashari ariko rikaba ryashari rigomba kudushikana ku iterambere, ibintu bizogenda neza. Kimwe n'abandi baseneyaste bose bari ngaha tugomba kugira ishari ry'ibikorwa n'iterambere apana inzigo zo gusubizana inyuma. Murakoze. Imbere yuko nisubiza akajambo gatoya reka tuje no muri GN yo muri Amerika. Hi everyone. Amakuru yanyu murakomeye, ndabakunda cyane. Amazina yanjye nitwa Bahati Francine, mba muri Amerika maze igihe kirekire. Ndishimye kuba ndi mu Burundi kandi nabakunze cyane. Hama nta byinshi novuga, naserukiye GN yo muri Amerika kuko baraje abo mu Burundi bashika muri Amerika batwizera baradushiramo. Nanjye nishimye ko uno munsi ko ndi ngaha. Ibirori ni byiza, birabereye kandi muraberewe, kandi congratulations. Imana gushikane kure, ntuzoyumve ko Imana niho byose, ntuzocika intege. Ibisigaye
ndafise akagifuti gatoya nza kuguha murakoze. Nibagiye akantu gatoya, ubu ni mutoya wanje ndamukunda cyane, Meme Meraye, kandi wihangane my dear, everything is gonna be okay. Thank you. Thank you, Sisi. Akajambo kamwe nagomba gusozerera ko nuko nova hano hantu nanjye nashimiye umuntu yanzanye muri industry. Niba munkunda umuntu mugomba kumukunda. Imana ishimwe. Musanzwe mumuzi ariko murabizi ko nova imbere yanyu ntamushimiye. Ndanamukumbisha kumuhobera. Niyigora aze hano. Mukomera amashyi. BMT sinzi ko barera manager giti yatashe. Ngira yagiye. Uyu ni wanzanye muri cinema hama BMT Randera. Ndamukunda cyane sokuru wanje kandi cyashaka kugira. Yene Imana imumugisha. Aho ngeze ndahakesha Imana n'abatumye ninjira mu mwuga. Pako no mwuga niwo ngaburira niwo utunze n'umuryango wanje. Urumva ko amashimwe yo kuri uno muvyeyi zoguma ndayama kugeza mvuye ku isi. Imana ibamugisha cyane. Na Trofa ndayishimira cyane. Ndabizi neza ko kugira ngo mpure na BMT itwira kiri wabo. Rero guys ndabakunda kandi abantu mwese mwaje gushigikira Fiko. Imana mwijire bamugisha. Urukundo nicyo kintu niyo ngabire iruta izindi zose. Mumbabare ntwaye umwanya munini ariko zari impumbu n'urukundo ndabakunda. Imana ibamugisha. Bwana Yesu asifiwe. Ibirori ni byiza kandi birabereye. Nari nibagiye kuvuga mukuru wacu. Naje kuvuga ko ndi muri Amerika ariko sinabuze uturongoye ndibaza muramuzi. Yitwa King Sabas. Niwe aturongoye hariya, niwe atudirecting. Kandi ndakwemera ka gift nimba wari namba yanje. Then we can communicate. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Nanjye sinogera ntavuze ko ngize amahirwe yo kuza ngaha. Ndashimiye Mimi kuko ni benshi twazanye muri ibi bintu ariko bamaze kugera aho bageze badutera umugongo batwereka ko barenze ahubwo twatakintu bishoboye. Ariko Mimi kuva yaba nta munsi n'umwe aranyibagira. Imana izo kugeze kure. Burya gushima n'ikindi kintu. Gushima n'ikindi kintu. Imana irakunda abantu bashima. Gushima n'ikindi kintu. Hama kuri umugezi wanje Fiko ndaguteye intege karibu. Tubaye umwe ko nabonye ko wagize groupe hajya anibari nation ine. Rero ubu tubaye umwe. Hama jewe ndakunda gushigikira ku buryo buke bafise. Siniwe ndavuga ico nzo guterera ariko jewe nyine nzokurondera bitarenze nk'indwi imwe ndagushigikire kuko burya n'ijambo ry'Imana riravuga ngo ico ukuboko ukoze uko niko kimenye. Si ngombwa ko ninda kuvuga ngo nzoguha umuriyoni miliyoni 2 ntaco bifasha. Igikuru nuko nzogushigikira. Hama kandi ku mugore wanje burya. Thank you so much Abe. Sorry turabashimiye mwese ariko ntirengagije yuko uno munsi nabashikanje bari baje kunshigikira famille yanje yose yari ngaha. Ndabasabye mu vyaguruka nyene muri aho nyene muri ashikanje n'ukuri banteye iteka. Ariko kandi na Mutama ndamuzi shimiye wakoze kuza kunshigikira umuvyeyi. Hama rero mwese ndabashimiye cyane. Reka nsubize ijambo Mamla. Okay, reka nsubize ijambo bari mpaye. Mwese ndabashimiye cyane nukuri amatimu yose yaje ngaha ndabashimiye cyane mwakoze kandi nanje nukuri muze mu mbire nzobitaba. God bless you. Mwandaye mudushikira
ni The Great Nation Company igiye kubandanya ikora ibikorwa bya filime n'ibindi bintu byose bigiye bitandukanye. Ndashimiye n'abantu bubatse na podium twafatanije no kuri biriwe baraye batajyana ariko kandi baje baririrwa nk'abakora amashi menshi kuri bo no kuri. Yego Sound, thank you so much abakozi dukorana, merci beaucoup murumugisha cyane. Ishimire na Gigi Dansers bamuri hose bavuye muri Eglise Sanzo sengeramo GGC nabone merci beaucoup mwakoze. Mini Sheri Miri Miriam nawe we tuze kubonana wiruke ntugende tutabonanye nabikubwiye. Mwese ndabashimiye rero muri rusange. Turabashimiye tunyarutse duhamagara usanzwe arongoye Moriya Channel. Duhamagara usanzwe arongoye Moriya Channel. Iyi ni award tugomba dutange. Ugomba yihe? Oya. Ariko kandi turafise n'ama certificate tugomba gutanga ku sinzi ko mwayazanye certificate. Turafise certificate tugomba guha Fiko mufate ifoto na mamla certificate yuko basohotse amahoro tatorotse utaciye mu dirishya. Yes. Umufotografi wacu sinzi hari abo muri RTNB bavuze ngo rindira bafate. Yes. Witwa Calvin Keynes, where are you bro? Keynes nawe ararozwa certificate nawe twamusohoye yarasa. Yes, bakorana natwe mu bya tech. Fiko sound. Fiko simbira muri sound ubigorore. Yes. Keynes nawe ne twaramusohoye naho nawe n'urubanza yarubonye nawe certificate yiwe yuko ashoboye gukora ibyiwe ku mugaragaro. Okay. Fiko mufate ikicaro. Je twifatozanye dufise certificate ngo twifatozanye rego mwene wacu nibazo guhende abantu barabesha. Reka rero tugire ivya award navyo. Award mama oni bafise amajambo menshi bivuga ko ariko harimo envelope hariho na award. Yes, batubwira impamvu yayitanze ama umushefu wa Moriya atubwira uwo tuyiha. Yes, atubwira uwo tuyiha wowe ucitanga mwabigujije we nayigo aratubwira arahamagara uwo tuyiha hama wowe uciyimo. Ego ariko banze uvuge igituma ugomba gutanga award. Reka nogenda bashimire kandi hanyuma impamvu twiyumvire yuko twotanga iyi award. Akenshi muri filime turacibwa intege n'abantu benshi batandukanye n'ibintu byinshi bitandukanye, aho usanga mbere na twebwe ubwacu hagati yacu hariho igihe usanga abo mukora n'abaguciye intege ukumva wabivamo ukumva nyine wahagarika. Ariko muri twebwe hariho intwari nabonye kabisa. Igihe kimwe twagize guhura ndabaza ati none ubigenza gute, kubera uwo muntu ni umunyamwete ateye ubwoba ntigera aja mu ikondi kandi nta navyo vyinshi aronka mugabo ariko nyine zisanzwe n'ivyatweze. Ariko igihe cyose yamari ku gikoko yumve yuko ndamushimiye kandi ndamwigira ko byinshi, twebwe muri twafata tumwigira ko byinshi kandi n'abandi bakwiye kumwigira ko byinshi. Ariko kandi twige guterana intege twebwe nyine dukora uno murimo. Mwatoye ko ari ibintu Moriya Channel mu diaspora ndiko ndifatanya n'amafuta aba diaspora. Yesu ashimwe. Ndaryohewe cyane kuba muri kino kibanza. Nitwa Evariste, sindi cyane muri sinema ariko ndi umwanditsi na jewe naza ko abakunda gukurikirana
amareresi ya Moria baramaze kubona umwanditsi Evariste mugabo ndabirimo ndabikunda soko ari byo nkora ariko ndabiryoherewe amadashimiye cyane tuwafa kuba yanyizeye kugira ngo nze gufatanya nabo muri kino gikorwa ni iteka cyane ridasanzwe nkuko bambwiye yuko nza gusoma uza guhabwa iyo award nibaza yuko ni umuvuga ntakinze guca hirya ni ukuri nkuko yamushingiye intahe na je nibaza yuko turamaze guhura gakeya ariko ni umuntu w'intwari ntabiri bintu ndamuzi ko ariko mwanya tumaze kubonana ni umushingira intahe na je vraiment ni umuntu w'intwari turamaze no gukorana igikorwa muri Moria vraiment ni imfura ubundi umuntu wese ubundi ni Mr. Sami official yoshobora kwegera kugira ngo umushyikirize iyo award ni n'umubyeyi w'abantu benshi ni kuri Imana imwizigire cyane nibaza yuko bamaze gukorana na Mr. Sami nta n'umwe atamushingira intahe Sami yaranyimye kolabo ngo sindagera ku nzego nimba afise icyo avuga nisho Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Biracyazi. Mufashe tubakomera amashi menshi cyane. Amashi menshi cyane. Imbere ya byose amarira y'umugabo atemba ajya mu nda. Icyo mumenya ni uko umutima wanjye uranezerewe cyane kuko Fani yabivuze ntivyoroshe cyane muri ino industry. So reka mvuge kino kintu mumfashe dukomere Imana yacu amashi menshi cyane. Imana niyo yatumye ndabi ngira morale yo gukora cyane. So naje ubwanje iyo abari jewe nateguye award bakambwira ati tanga award muri industry ya film nari kuyiha tuwafa. Akakanura kumva iyo abari na jewe nateguye gutanga award kuko tuwafa nabo barakora cyane nibo bantu mengo badasinzira burindi baterezwa gukura bagasohora rero nimba uno munsi ari abigeme cyane barabiye kuri tuwafa barabiye kuri Fani Lavine baragira ingufu zo gukora nkuko na jewe bandabirako ikindi kandi ndashimira hari umuntu ngomba gushimira komeye cyane n'umuntu bita umufana niba ari umufana ari ngaha akoma amashi mu byukuri kuko nari kuba naracitse intege kuko maze imyaka itari mikeya cyane muri ino industry iyo ntaronka views cyangwa commentaire nari kuba narabihevye ariko kubera naronka 1k 10k 30k 40k 50k ivyo byose nabigeze ko kubera abafana reka kandi nongere shimire timu ya Mr. Sami mumfashe tubakomera amashi menshi cyane abakinyi twakinanye so ntabwo biba vyoroshe cyane hari igihe baba twagiriza bakavuga ati Mr. Sami n'umugabo wawe Mr. Sami n'umugabo wawe umugabo ntibacika intege bakavuga ati tuzoguma dupambana rero ino award si wanje turayisangiye nawe reka nongere kandi mvuge ni merci beaucoup ku bakinyi bose bari ngaha merci beaucoup ku bandi bakinyi bashasha bako baraza ikibabaje abakinyi bashasha baza bafise mu mbabare kino kintu baza bafise umunwa ngo baje guhindura twebwe ivyo twakoze aho kuvuga ati reka tuze kubandanirizaho aho abandi bashikanye bakavuga ngo Fani banataka mpige chini Sami banataka mpige chini ngo bakina ninde ngo reka bo badukinire filme bagakina filme imwe bagaca babiheba baraza bagakina filme imwe bagaca babiheba unabatafuta leo kesho unabakosa mugabo twebwe tuguma ku kivi merci Fani kunyumvira ko ini award ya mbere ndonse
meruka kuronka award ya YouTube nini ya mbere. Merci beaucoup, murakoze cyane. Merci beaucoup. mwakoze duhamagare Sara hama tuje dusenga turangize. Sara na Chrissy na ule bunene ni nani? Dorcas waduhigisiriba gatoyi hama